ndasubiye kubaramutsa amahoro y'Imana. Abahari bubanza nibo nabwiye nti mugira amahoro mu mutima, mugira amahoro mu nda, mugira amahoro mu mutwe. Baciye bitwengera mugabo nabonye bataravyibagira. Namwebwe rero mugira amahoro mu mutima, mugira amahoro mu mutwe, mugira amahoro mu nda, mugira amahoro mu banyu no mu vyanyu. Sinashoboye gukurikira ibiganiro vyejo mugabo ndibaza yuko bitari bike mu byo nza kuvuga mwavyumvise. Nubu muhejeje kuvyumva nza kunoganza gusa. Mugabo kunoganza hari habo bishobora kubihira. Ndafise agakobwa kakishwa mugabo ari karakura kuko barashikana imyaka 30. Niba umunsi umwe naratashe bambwira yuko ngo abakatolika yabavuyemwo yabahevye. Ndagenda rero ndamuramutsa tuba turaganira ndamubaza. Aca arambwira ati mwebwe ivyo bintu vy'abakatolika vyanyu vyarambiye. Ati muguma musubiramwo vya bindi mwe bahorana umukama. Ntegome urakoze kubimbwira. Ndimbe none nayo madini yandi bagiyemwo bakoresha Biblia none irahinduka ntiyamariya yindi. Ubwuzure bushasha burahinduka ntibwamari bwa bundi none sibwo ugumukoresha. Burya gusubiramwo unoganza biri mu bikomeje Eklezia Gatolika kandi imaze imyaka yose muzi. Nubu mutima mweranda haraho agufasha ibintu wasomye imyaka 5, 8, 10 usubiye kubisoma mutima kakumurikira ugasanga uratomoke uraronsa umuco utari bwigere uronga. None rero mukunde tuze turasubiramwo tuze turanoganza. Mwarabibonye mu ndinganizo babahaye bavuze yuko twobaganira ku vyerekeye ibya mutima mweranda n'amahoro. Bagira bati tumurikiwe na mutima mweranda tube abatumwa b'amahoro mu kurekuriranira no gusubiza hamwe. Ico nico kiyago nagomba mfatire ko uno munsi. Tumurikiwe na mutima mweranda tube abatumwa b'amahoro mu kurekuriranira no mu gusubiza hamwe. Nza kubivuga mu mice 4. Mu gihimba ca mbere nza gusubira kwibutsa yuko agaciro kacu ari iteka riva ku Mana. Agaciro kacu ni iteka riva ku Mana. Kumva rero ko dufise iryo teka riva ku Mana ni ikintu gihambaye kuko nabijya byose nyakubahwa Musenyeri Salvatore hajeje kudushikiriza kumwe n'ivyo mwumvise ejo byose bishingiye muri ako gateka duca ku Mana, ako gateka Imana yaturemanye. Ubwa kabiri umwanya wa kabiri nagomba nze kugaruka kuco Musenyeri Salvatore yaravuze kijanye n'abijya byo mwikete ry'abanyegarati ikigabane ca 5 kugenzwa na kamere k'umubiri canke kugenzwa na mutima. Aho niho hari kibazo. Ihitamwo neza ryaha niryo rivyara amahoro. Ugenzwa n'umubiri na kamere k'umubiri biragoye yuko uronka amahoro, biragoye yuko ukomeza amahoro ukayatsimbataza. Intambwe ya 3 nza gusubira kwibutsa yuko ugwaruka rukwiye kumenyera gukomeza umutima mpanuzi n'umutima ngiro. Umutima mpanuzi n'umutima ngiro bari bahejeje kuwuvuga ndawugarukako kuko mu bintu bishobora kuba
byarazingamye, byarapfuye, byarazimye, bituma igihugu kiguma gikirimbira hahandi nk'isekuro, usanga ari aka gatima mpanuzi katakironka ikibanza gikwiye, katakimurikirwa bikwiye. Intambwe ya kane ariyo ya nyuma nza guhereza ko, nuko mwebwe ugwaruka muhamagariwe kuba intwari mu kurangura ineza. Ugwaruka ruhamagariwe kuba intwari mu kurangura ineza. Reka rero duhere ku ntango. Agaciro kacu ni iteka riva ku Mana. Muribuka Yezu agitangura kwigisha ubwa mbere, agiye mu isengero yahora asengeramwo, sinagoga yahora asengeramwo, bakamuha igitabu. Yagize ati, aho byari vyanditse muri Izayi, ati mutima w'umukama ari kuri jewe, kuko yansize amavuta ngo menyeshe inkuru nziza boro, yandungitse kumenyesha ababoshwe ko babohowe, abahumye ko bahumutse, abacinyijwe ko babohowe, andungika no kumenyesha umwaka w'ubuntu bw'umukama. Acarazenga igitabo ati byo mwumvise birarangutse uno munsi, baca bumva yuko bije kurangukira muri we. Iryo jambo niryo Yezu yatanguriye ko i Nazareti igihe yaratanguye icese ubutumwa bwiwe mu bugarire. Natwe bw'iryo jambo niryo dushikirijwe uno munsi. Muri iryo jambo mwavyumvise, Yezu atangura amenyesha ko mutima w'umukama ari kuri we. Nukuvuga ko yatiwe mwibanga na mutima mweranda, ari mu bumwe bw'intatana hamwe na Mana Data. Tuzobibona kuko akunda kumusenga kenshi, bakunda kuganira. Ubwo bumwe bwa Data Mwana aca bufatanya n'ubumwe na mutima mweranda, kandi nibwo butuma Yezu Kristu yuzura mutima w'Imana, gutyo agashobora kumenyesha inkuru nziza mu kuri kw'Imana, agashobora guhoza abagowe n'umutima wuzuye ikigongwe c'Imana, akarongora abamwizeye n'ubwitonzi ntangere buvuye ku Mana. Ubwo bumwe bumugumiza mu kiyago hamwe na Mana Data, kandi nibwo butuma atahura ishaka ry'Imana, akarizirikana, akarigendera n'umutima wiwe wose. Ubwo bumwe bw'Imana Data, Mwana na mutima mweranda, nimwibaze ngo bushingiye kure. Tudashoboye kubwakira, twubaka ivy'abantu, tukaguma mu vy'abantu. Ubwo bumwe nibwo Yezu Kristo adusangiza. Ubwo bumwe nibwo ahamagarira abahawe batisimu bose, gutyo bagakomera mu buvukanyi hamwe na Kristo, bagasangira nabo nyene umuvukano nk'abana b'Imana, umwe wese akaba yumva yuko yaremwe mu gashusho k'Imana. Mbe wumva yuko uri umuvukanyi wa Yezu, wokuba ukakugira ivyo ugira, uzi yuko uri kumwe na mutima mweranda, wokuba ukakugira ivyo ugira, canke wocuja mu kanyamuneza kukumva yuko ka karirimbo muhora muririmba ngo negamiye umugabo akomeye, mugaca mwumva yuko muri ahahambaye. Bavukanye, twese ngaha twarahawe mutima mweranda, turakomezwa muri mutima mweranda kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza y'ukubohoka. Tuvuye ngaha tutabohotse, hariho ikintu cyo guta umwanya twoba twagize. Ibitabo vyeranda biratumenyesha n'irindi shingiro ry'iteka ryacu, iteka rya zina muntu. Twese turabizi twaremewe mu gashusho k'Imana, twaremwe n'Imana
mu kurema umuntu Imana yaramuteye iteka ryo kumurema mu gashusho kayo. Aha twese twarimwe mu gashusho k'Imana. Kandi murabe ubwiza n'ubwenge bw'Imana. Niyo twaba twese twarimwe mu gashusho k'Imana. Hari numwe mubona muri mwebwe asa n'uwundi. Raba abakwegereye. Nta muntu numwe asa n'uwundi. Kandi muri mwese muri ngaha ndibaza harimwo abahutu barimwo, oya harimwo abatutsi, harimwo abatwa, hari abana b'Imana. None bimwe bapfa babandi babikurahe? Umwe wese yarimwe mu gashusho k'Imana. Muheze murabe ubwenge bw'Imana ukuntu bungana, murabe ubwiza bwayo. Kandi aho Imana umwe wese iramubona igahimbarwa, kumwe yitangaza ihejeje kurema igira iti byose ni vyiza. Namwebwe Imana imaze guheza kubarema, twese imaze guheza kuturema, yaraturavye ibona ko turi beza, ko yakoze igikorwa ciza. None umuntu yo kubahuka konona agateka nkako gute? Yo kubahuka gufutanya iciza Imana yiremeye gute? Nico gituma dutegerezwa kubaha no gusonera zina kiremwa muntu kuva agisamwa. Ya mategeko biga bakamara igihe bariko bariga, bamwe bagira ngo bariko bakora ubuhinga n'ubushakashatsi, ugasanga ngo uyu ntaraba umuntu, ngo uyu ntaraba umuntu akwiye. Umuntu aba umuntu imbuto zihwanye, umugambi w'Imana uba watanguye. Dutegerezwa gusonera zina kiremwa muntu kuva gisamwa gushika apfe ajanywe n'urupfu rusanzwe. Eka mbere n'ikiziga kikubahwa kuko ari ico umuntu yaremwe mu gashusho k'Imana. Aho hantu rero turahitondera harakomeye. Hariho abantu babifata nk'ibikino, mugabo bigasiga imvune n'igikomere mu muntu, kuko hariho umuntu aza ngo pati ngo musenye, ngo jewe ngo narinje kwirega. Waruje kwirega? Ngwego. Ngo narakoroye inda. Ngo kandi si rimwe. Ati ubwa kabiri umugabo yarampase, yari yamfashe ku nguvu turayikorora. Ngo aha rero umutima numva ndemerewe, ndabigendana. Haraheze imyaka nibaza uko nzobigenza. Erega birumvikana, uwo muntu arakeneye ko arimurwa ku mutima, kuko agashusho k'Imana n'agashusho k'Imana. Ikiremwa Imana yiremeye si umuntu agifise kububasha, si umuntu agikoresha uko yishakiye. Imana nayo yama igomba gukingira ku gateka, irongera ikubahiriza akaranga k'ukwishira no kwizana kwa zina muntu. Imana yaraduhaye ingabirano y'ukwishira n'ukwizana kugira ngo ntituyikunde ku gahato, ntituyikorere ku gahato. Muheze mwibaze namwe, Imana ishobora byose, ikakurema ushobora kuyanga. Mbe murabona turya twana tw'imyaka 2, muramaze kutubona? Iyo ukabwiye ikintu kakubwira ngo iki, kakubwira ngo oya, ngo ndanse. Muragerageze kutwana twose muze muraraba. Tuba turiko turakura,
tuba turiko turakomeza muri two iyo ngabirano yo kwishira no kwizana Imana ituremana, ntibirakomera. Mugabo kijya gihe ni ciza umuvyeyi akabwiye ati ndagutabira, nako gaca kamwishura ngo ndagutabira. Kariko karakura, kazobandanya kiyubaka, bizosubira kugorana kageze muri ya myaka muzi kumbure bamwe muri mwebwe mugezemwo, naho nyene umuntu aba ariko ariyubaka. Ariko n'ingabirano Imana yaduhaye yo kugira ngo tugire ubwenge bwo kwishira n'ukwizana, tumenye guhitamwo, ntidukorere Imana ku gahato, tuyitumbere kuko twabishimye, twumvise birangutse. Yaraduhaye umutima wo kumenya neza n'inabi, tugahitamwo ico tubona tworangura. Ugomvye kugabira Imana iramuha umwanya wo kwiyumvira. Agarutse Imana iraheze ikamwakira, kumwe wa muvyeyi wo mu bitabo vyeranda, mu bisomwa vyeranda, yakira wa mwana w'igishushushungwe akamugirira umunsi mukuru atarinze no kumubaza iyavuye. Bimwe vyababaza umwe mukuru we bavukana. Nk'abana b'Imana rero babatijwe bagakomezwa muri mutima mweranda, duhamagariwe kuba mu bumwe na Yezu, kubana na Yezu Kristu, tukamanira Yezu imigenderanire ya hafi kandi yuzuye umwizero, tukavoma mu ijambo ry'Imana ibituremesha, tukaremeshwa no guhimbaza amasakramento twavyumvise no kurangura amabwirizwa y'Imana, kandi tugakomezwa n'igisabisho ca misi yose. Umuntu adasenga misi yose biramugora kuronka umuco ukwiye wo gutumbera inzira y'ineza. Uwo yahamagawe akitaba aguma yishura ati ndi hano, ndaje imbere yawe ngo ndume ico ushaka, ndaje ngo nkore ishaka ryawe. Ndabipfuje rero kwinjira muri ubwo bumwe. Ibintu ntimubikore ku gahato, ntimubikore ku ngero, mubikore kuko Imana yabahaye ibikwiye byose kugira ngo mushobore kubona ineza n'inabi, muhitemwo ineza, inabi muyanke, naho mwogambarara mugira umutima wo mugaruka ku Mana. Aho niho umuntu ashobora kubaka amahoro y'ukuri, kandi iyi nzira yose umuntu ayishobora kuko ari kumwe na mutima mweranda. Candandukira rero intambwe ya kabiri, kugenzwa na kamere k'umubiri canke kugenzwa na mutima. Ihitamwo neza ryaha niryo rivyara amahoro. Yaba amahoro mu mutima kurya twayumvise mu kiganiro giheze, yaba amahoro hagati y'abantu, yaba amahoro hagati y'ibihugu, kuko mutima atahari amahoro ntaboneka. Murabizi mwikete Paulo mweranda yandikiye Abanyagalati, araduhimiriza ngo twemere tugenzwe na mutima kuko ariho tworonka ubuzima. Twakiriye mutima mweranda, ubuzima bwacu burahinduka bukarema. Ariko twemeye kugenzwa na kamere y'umubiri, duhereza muri za ngeso mbi Paulo adondagura. Musenyeri Salvatore ntiyagombye kuzidondagura, ariko ni vyiza kuzisubiramwo kugira tuziyibutse. Paulo mweranda agira ati, erega ibikorwa vya kamere y'umubiri biribonekeza. Murarabe mwikete yandikiye Abanyagalati kigabane ca 5 uhereye ku karongo k'19. Ibyo bikorwa vya kamere y'umubiri rero bigira ku karongo ka 21 uhereye kuri 19. Agira ati, ivyo bikorwa n'ubuhumbu,
n'uguhumana n'ibiterasoni. ngira iyo tuvuze ibikorwa bya kamere y'umubiri, ibyo nivyo dukunda guca twiyumvira. Mugabo Paulo Mweranda aravuga n'ibindi bitari bike. Hari ugusenga ibigirwamana. Bamwe baja mu kuzimu murabazi? Iwanyu bariyo? Oya. Ngo hariyo bahora baja hariya munsi y'ikiyaga ca Tanganyika, ntawe uzi ico baja kuronderayo. Uburozi nabwo nta buriho iwanyu, ko mu mpinyishu zidatomoye. Iyindi ngeso mbi Paulo Mweranda avuga ni urwango. Urwango iwanyu nta ruriho. Umuryano, ishari, ishavu, impari, amatati, amacakubiri, akayigo, akaborerwe, ubuhumbu burenze urugero n'ibindi mwene ibyo. Nivyo Paulo Mweranda avuga muri rya kete yandikiye Abanyegalati igabane ca 5. Mugabo umuntu agiye kuraba no mu yandi maketi nk'iryo yandikiye Abaromani naho nyene arabivuga. None izo ngeso by'ukuri mwoba muzibona aho mubaye? Mwoba muzibona muri mwebwe? Hari izo mwoba mubona mu rwaruka rwo mu micungararo yanyu? Ni ukuvuga rero yuko ikibi cy'ukugenzwa na kamere y'umubiri kikiriho, kiri mu byo dutegerezwa kwicarira tukaraba neza kugira ngo ntitube abaja ba kamere y'umubiri. Imana yaraduhaye ibikwiye byose kugira ngo dushobore kubona ineza n'inabi, duhitemwo ineza neza. Paulo Mweranda rero acaho aheraho yerekana ubudasa bw'ivyamwa vy'umuntu agenzwa na mutima. Abivuga gutya ni mu turongo dukurikira, uvuye ku karongo ka 22 ukaja ku ka 23. Agira ati ibiva kuri mutima navyo n'urukundo, akanyamuneza, ukwemera, amahoro, ukwiyumanganya, ubukundanyi, ubuntu, ukugenza buhoro, n'ukwigumya. Muravyumva ivyo dukeneye vyose muri iyi ngendo y'ukubana neza mu mahoro, ingendo yo kwihanganirana, ingendo y'ukurekuriranira, ingendo yo gusubiza hamwe ibintu vyatuyangaranye bikononekara, n'ingabirano mutima atanga. Tumutumbereye tuba turiko turubaka amahoro, kuko azanana n'izo ngabirano zivyara ivyo vyamwa vyiza. Paulo Mweranda adufasha gutyo gutahura ivyo umuhanuzi Izaya yari yarabonye kuri wa mukiza yari yarasizwe amavuta meranda. Kuri we niho hari hashungurukiye mutima w'ubwenge n'ubwitonzi, mutima w'ubuhanuzi n'ubutwari, mutima w'ubumenyi n'ukubaha Imana. Nukuvuga rero twebwe ko twaronse batisimu tugakomezwa no muri mutima mweranda. Iyi nzira niyo yiwacu, kugira ngo tubere Imana na twebwe dutumiriwe kwitura mutima ngo aturonse zangabirano ziwe, birya vyamwa dukeneye kugira ngo twubake amahoro aho tubaye, mu muryango wacu, mu kibano, mu ishure ryacu, aho turangurira ibikorwa, aho turangurira ubutumwa, eka no mu gihugu cacu, dushobore kumenya ko turiko turubakira ku mushinge urama. Ditwubakire ku vyimviro biza bihita nk'ivya politike, ahubwo ntizibe inyungu za hafi zigarukira hafi, turabe kure kuko dushingiye mu mugambi w'Imana.
intambwe ya gatatu, ugwaruka gomenyera gukomeza umutima mpanuzi n'umutima ngiro. Aha ngira sinokwirirwa ndavuga vyinshi kuko Musenyeri Salvatore yabishimangiye ku rugero rubereye. Nguko tuvyumvise, mutima mweranda nawe aturemamwo ineza twokurikirana, niwe amurikira yangabirano y'umwidegemvyo w'ukuri Imana yaturemanye, yangabirano y'ukwishira n'ukwizana. Aha niho hashingiye wa mutima mpanuzi Imana yaturemanye. Mwohava muvuga ngo umutima mpanuzi ni iki? Muramaze gucumura bavukanye, muramaze gucumura. None mucumuye ntimurumva ijwi muri mwebwe ribatonganya? Harya n'umutima mpanuzi uba uri kurakora. N'igihe ata muntu n'umwe ariko arakwagiriza, n'igihe wibereye iwawe ata n'umuntu n'umwe akubona, ukumva uriko uraganira na wewe nyene, uvuga uti ariko kiya kintu nakoze ni ibara, kiya kintu simbona ukuntu nacubahutse. Mugabo umutima mpanuzi urakeneye yuko umurikirwa, kuko hariho umuntu yoshobora gukora inabi avuga ati sinarinda bizi, kandi ari ibintu vyaboneka vyagaragara ku muntu ababaye gutera imbere mu bwiza bwiwe bw'umutima yashobora gutora. Ari naho ari vyiza kwama turondera ibitumurikira. Ijambo ry'Imana riratumurikira, ibiganiro nk'ibi biratumurikira, ibindi vyiza dushobora kuronka muri barya baduherekeza muri ibi na biriya birashobora kutumurikira. Gusoma igitabu iki na kiriya birashobora kutumurikira, kugira ngo tubandanye dukomera mu bubangutsi n'ubukerebutsi bwo kumenya ineza hiri n'ukuntu inabi ifise amayeri menshi ishobora kwinyegeza ikaducamwo. Ahubwo tumenyereye gufata iyo nzira y'ukurondera ukuntu twokwama turiko turamurikira uyu mutima mpanuzi wacu, kugira ngo ubandanye utera imbere, ubandanye ukomera, birakenewe gose. Ari naco gituma umuntu atigera arondera ahantu homufasha, ibiganiro vyomufasha, udutabu twomufasha, ibisabisho vyomufasha, inyigisho zomufasha. Uwo muntu ntaba ariko arakomeza umutima mpanuzi wiwe, kandi uwo mutima mpanuzi ari wo umuzana mu nzira y'amahoro, umuvyarira amahoro, ukamukomeza agashobora kugira aho yishikanye. Uwo mutima mpanuzi utegerezwa kurerwa, ugakomezwa rwose, ukabandanya umurikirwa na mutima mweranda, kugira ngo tumenyere guhitamwo neza mu buzima bwacu. Niwo udufasha guhitamwo ubuzima aho gutorana urupfu. Niwo utumurikira kugira ngo tugendere mu kuri aho kuba mu kinyoma. Niwo udufasha kuba abana b'umuco aho gushimishwa no kuba mu mwijima, ni ukuvuga kuba mu gicumu. Kandi muraraba ni gake umuntu akora igicumuro amenya. Kenshi umuntu ashima kuba mu mwijima, kwinyegeza, kuba hatabona. Ariko umutima mpanuzi wowo nduwunyegeza ivyo uri kurakora. Gukoresha neza rero uwo mutima mpanuzi nivyo vyiza. Kutawukoresha neza nivyo vyataye Adamu na Eva mu rudubi. Nivyo vyatumye Gahini yica mwene wabo Abeli, kuko ahahamiye ibijanye na ya kamere y'umubiri. Nivyo bidutuma umutima udutonganya, tugashima kuwuzivya, tugwa mu gicumuro aho kwivyukiranya ngo tugume mu nzira y'urukundo rw'Imana. Murumva rero bavukanye, iki kibazo c'umutima mpanuzi uca unakabura umutima ngiro ni kibazo gihambaye gose.
mu gihe tworonka ugwaruka, tworonka abakuze, tworonka abatama n'abatamakazi bakoresha neza uyu mutima mpanuzi kuko wugurukiye mutima mweranda, amahoro ntashobora kutaboneka. Igice ca kane arico mpereza ko kumbure kiraba kirekire gatoyi. Ugwaruka ruhamagariwe kuba intwari mu kurangura ineza. Gwaruka muri kino gihugu cacu murabizi, no muri kano karere Uburundi burimo, twaciye muri vyinshi, n'ugwaruka nico kimwe, twaciye muri vyinshi. Ivyo twaciyemwo vyaradusizemwo imvune, naho urugero rudasa kuri bose. Benshi muri mwebwe bavutse muri iyi myaka ya vuba, hari ivya kera batabonye, n'ivyo mu 1993 usanga benshi muri mwebwe batabibonye. Ariko birasiga imvune mu gihugu, naho urugero rutaba rusa kuri bose. Dutegerezwa rero kuraba ingene imvune n'ibikomere dufise ku mutima bitodutuma dupfa guhuruduka mu vyo tuvuga, mu vyo dukora, no mu migambi dushinga, kugira ngo twubake kazoza keza n'abuzukuru bacu bazoshobora gushima. Ugwaruka birashika rukagwa mu mutego wo kutabona kure, maze abanyapolitike n'abandi bazi kuryosha bakarusuka baruhendesha utwunguko tumara igihe urume rumara. Kubera ingoga nyinshi mufise n'amaraso ayishishushe abakirangagwe n'ubwo rugero rw'ubuzima murimwo, ugwaruka rurabanguka mu bikorwa bitari bike. Kenshi ntigwihe n'umwanya wo guhwebuza ngo rugereranye, maze ugasanga ruraguye mu bikorwa vy'agakungero. Rufise ingabirano nyinshi. Umuntu araraba niyo babatumiye ngaha imbere gutamba ukuntu mubigirana umutima mwiza n'akanyamuneza kenshi n'ubuzima, umuntu akabona yuko Imana yagize neza. Kubera ko nibitunga ubuzima atari vyinshi mu gihugu, ubukene n'ubushomeri bukaba bwegeranije abarundi batari bake, ikibazo c'ugwaruka umuntu yokiraba no muri ugo rwego rw'ubutunzi, kuko kubera ubukene umuntu ashobora gukwegwa na vyinshi agatwarwa na vyinshi. Ugasanga za ngingo umuntu yokwishingiye agendera muri ya mategeko uko bayadusiguriye, canke yumviriza umutima wiwe mpanuzi, ntibikunze kubera ubwo bukene. Abarundi batari bake harimwo n'ugwaruka rwegamiye imigambwe, bica bisaba ko bitwararikwa n'ubwo gwaruka rukitwararikwa ku rugero rwihutirwa. Kubera izo mvo duciye ku mayange n'izindi zitari nke tutavuze, hari igihe ibintu vyononekara, ibintu bimaze kugorana, abatumye ugwaruka n'abarukoresheje bakagwigarama, rukaba ariko ruhangara intahe rwonyene. Twavyumvise mu karorero batanze, rukawota kawa mwana w'imfuvyi arira atawe ari buyahe. Ari naco gituma umuntu akwiye kwitonda, ahitamwe gahitamwe neza. Ugwaruka rurakwiye kumenyera gusaba abakuze na cane cane abanyapolitike kwerekana no gushira imbere imigambi ifadika kandi ihangiye kuri kazoza kakure. Ugwaruka rurakwiye kwama rurondera gukarisha ubwenge, ntirube ugw'ibishobisho gusa. Rurakwiye kwama rurondera aho gwitegurira kuba intwari no kuba imboneza zubakira ku ngingo, ku buntu, ku kubona kure,
kukubahiriza ubuzima, agateka kabo n'agateka k'umuntu uwo ari we wese. Twipfuza yuko mwebwe mwaje ngaha mwofata inzira yo kubintwari, imihari murimwo, imigwi murimwo, aho mugendera habe ari ahantu habafasha gukomeza ubutwari. Birakenewe gusubira kuzirikana akamaro kukwihanganirana nabo mudasangiye ivyiyumviro, vyaba ivya politike, vyaba ivy'imibereho y'abantu canke ibindi. Birakenewe gusubira kuzirikana inkingi z'amahoro arama, maze tugasubira kwemera kwakirana mu budasa bwacu, tukamenya gutanga ikigongwe, tugashimishwa no gusubiza hamwe. Ugusubiza hamwe no kuremesha umuvukano bishingiye mu Mana yonyene niyo nzira twohitamwo. Uwo mutima niwo udutuma turemesha ikibano kirangwa n'umuvukano, kandi duhamagariwe gusubira kwiyumvanamwo ukundi gushasha kurengeye ko imigenzo y'ikirundi isanzwe yabidushiramwo. Urya n'inshuti, urya turasangiye umuryango, urya nakoko, urya ibi n'ibi. Tukamenyera kwakirana tuzi neza ko tudasangiye imiryango, tudasangiye ivyiyumviro, turama duhuje ivyiyumviro, ariko twese dusangiye agateka kamwe kava ku Mana n'umwidegemvyo Imana yaturemanye. Gutyo niho twokorera hamwe, tugakora tuje inama n'ingingo, turiko turubaka kazoza kaduhumuriza twese. Gutyo niho twokomeza ikibano gishingiye ku kumenyera kwizerana. Abantu bizerana barashobora kuba ari mparugwa. Hari ikintu ciza kiriko kiraba, kuko mwaraje muje muva mu ntara zitandukanye, mushikiye mu Rutana nta nshuti muhafise, mwaje mwizeye ko bigenda neza. Hariho abantu babakiriye ntibabazi, ntibari bazi niyo muva, bari bafise ukwizera, muri kumwe ubu muraryama mugasinzira iwabo, mugafungura bakabafungurira. Uwo niwo mutima w'amahoro, niwo dukwiye gukomeza muri iki gihugu. Niwo dukwiye kuraba yuko imice yose y'igihugu yasubiye kwizerana, yasubiye kubaka ikibano kimota amahoro n'ubuntu, tugashobora kwiyumvanamwo. Nidutumbera iyo nzira, niho tuzoba turiko turihihangiro ritwerekeza ku karangamutima kaduhuza nk'abana b'Imana n'abene Burundi, atagukumirana, gukengerana canke ngo habe nyagupfa na nyagukira. Uko iyi myaka ya nyuma igenda itera imbere, agatima ko kubana mu mahoro kariko karatera imbere gakomera. Mwebwe murahiriwe, kuko ibintu biriko biratera imbere neza ugereranije no mu myaka bakuru banyu, baso wanyu, basokuru banyu babayemwo. Ni vyiza rero kugwaruka gatolika gwokomeza rwose iyo ngendo muri iki gihugu. Narwo nyene rwatoranye ibanga ryo guhuza abantu no kuremesha amahoro. Rwahamagariwe kwitaho aboro, mwahamagariwe kwitaho aboro ngo nabo bumve inkuru nziza mu buzima bwabo. Mwahamagariwe kuremesha ababoshwe n'ingoyi z'ubwoko bwinshi, kugira ngo abantu bagarukane umutima mu nda, bumve ko batekaniwe kandi agateka kabo kubahirijwe. Mwahamagariwe gufasha, mugafasha abafashwe n'uruhumyi rw'ubwoko butandukanye, kugira ngo bagendere ahabona. Hajya mu mihari yanyu, mu mashure yanyu, bamwe bari muri ibi na biriya, mubafashe bagendera ahabona, ntibagume mu muzimagiza ngo bazimire bafata inzira z'agaheza kandi mubabona. Mwahamagariwe kugwanira abacinyijwe, kugira ngo nabo bahaguruke batanga intererano mu iterambere ryabo, iterambere ry'imiryango yabo n'iterambere rusange.
kandi umuntu naho yoba ari mu bukene afise umutima wene uwo araronka ingoga zo kurondera agatora inyishu atoshoboye kuronka mu gihe ako karangamutima katari kakomejwe muri we. Abakurikira Yezu Kristu baba basangiye urugendo mu nzira y'ubuhirwe, inzira babitwibukije igendwa n'abari n'umutima ushima ubworo, atari bamwe bagendera ku bwishime bagenda bararitse agatwe, ahaba abitonda. Ubu muri ino myaka kwitonda bisigaye bigoye, umenga abantu baca bakubona yuko ari akazeze ataco kamaze katazi kwikingira, ariko werekanye igikenye ukaba nk'intare ugakankama uca umenga niho inzira y'ubuzima iri. Urwo rugendo rujana n'inzira igendwa n'abaremesha abashonje, bagafasha abanyotewe ubutungane. Iyo nzira ni y'abahungira abahamwa bahoga ubutungane. Abagendera muri iyo nzira murabizi, turabibona, ntibama borohewe. Mugabo Yezu Kristo arabaremesha, turemesha ati muzoba muhiriwe nibabatuka bakabazigiriza bakabaremera amabi yose muhorwa jewe kandi babesha. Muranezerwe muhimbarwe kuko impera yanyu izoba nini mu ijuru, n'abahanuzi babatanze nuko babahamye. Muravyumva rero ubutumwa bwacu buzoshobora kwama ivyamwa vyinshi niyo twaba twubakira ku gisabisho, ku kigongwe, kukiyegereza abakene, kandi ivyo bizoserukira mu kwitaho ababoshwe, mu gufasha urugendo impumyi, mu guhagurutsa abacinyijwe, mu kuremesha imiryango, n'urwaruka rurondera kugendera mu kuri, mu kumenyekanisha umwaka w'ubuntu. Muri ivyo vyose nta na kimwe coroshe. Ugomvye kugendera mu kuri, muramaze kubibona, urashobora kukuzira. Iyo nzira ntawoyihangara adafashijwe n'ubukomezi bwa mutima w'Imana. Nidukunde rero gusaba inema y'Imana, tuyihe ikibanza kibereye mu buzima bwacu. Ntituba abantu baremeshwa n'ibindi vyose kiretse Imana, gutyo tube mu gisabisho, Imana itwame hafi, natwe tube hafi y'abari mu bukene bw'ubwoko bwinshi. Urwaruka rurakwiye kureka guhendwa no kugendera ku gakungero. Rukwiye ahubwo kumenyera kurondera aho rukarihiriza ubwenge nari nabivuze, rugatsimbataza ivyiyumviro n'imigambi yubaka, rukaremesha inani zo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu mu mico itandukanye y'ubuzima. Kandi umuntu azovamwo ikintu nurya afise ico yemera, nurya azi ko hariho kirazira. Nihaba kuri wewe atakirazira iriho, ni ukwisuzuma. Urya azi ko hariho akarangamutima atoshobora guhemukira ngo agumare umuntu, akarangamutima yofuma yemera gupfira haguhemuka. Umuntu rero azogira icavamwo abona kure, kandi kuva kiri muto, maze ukabona ko aho ubuzima bwiwe ihangiro ryerekana kure. Ubutwari rero twipfuriza urwaruka nubwoza bukomeza vy'ukuri umutima wo kubana mu mahoro. Twipfuza ko mwebwe mwagwaruka mwodufasha kuremesha amateka y'uburenganzira bw'abene gihugu, hamwe n'agateka ko kugira umwidegemvyo ukwiye mu buzima, umwidegemvyo mwiza wubaka udasambura. Ico twipfuriza urwaruka nuko bwo kwamirira kure ubugizi bwa nabi igihe cose, ugukoresha igikenye, ugutera induru, n'ukwigira akagarama ruganda mu gihugu cotegerejwe kugengwa n'amategeko. Nukuvuga yuko haba mu mvugo, haba mu ngiro, haba mu nyifato,
mu minsi heza urwaruka ruriko ruraheraheza iminsi y'urwaruka nk'uko muri ngaha hari y'Ibubanza, hariho simenya ko yari umukobwa canke yari umugore yaciye aza imbere aha batanga témoignage ati jewe ivyo mwatwigishije navyumvise, ati hariho nk'impuzu nahora nambara zigera hanaha, yarazivuze n'amazina nyambari duwane ruguruye. Kandi ndabona na mwebwe uwo muderi mutegerezwa kuba muwuzi. Ati ubuko ndavyumvise singisubira kuyambara ndayihevye. Ati kandi hariho n'iyindi itari yabonekesha ibihimba vyo haruguru gutya. Ati nayo nyene ndabihevye kuko ndumvise yuko bitazana neza, bitavyara amahoro. Twipfuje rero yuko mwomenyera kwihanganirana no kuraba ico abandi bashobora kugungukira mu gihe mwosangira n'abo bandi ikivi. Dushaka rero ko abarundi n'abarundi kazi twese hamwe n'abandi bantu bose uburundi buhaye indaro two kwizerana, urwaruka rukizerana. Dushaka ko urwaruka aho ruri hose rusubira kwiyumvamwo igihugu cacu, mwiteho kucubaka, twese tubeho mu mahoro, maze mwebwe turi kumwe namwe twese tugira amahoro mu mutima, tugira amahoro mu mutwe, tugira amahoro mu nda, tugira amahoro mu bacu no mu vyacu, nuko mukomere.